mu minsi nabayeho ndi mu mashure nagiye mbona ikiganza c'Imana. Hari benshi bavuga ngo gukizwa ngo biragoye kubifatanya n'amashuri, ariko je ndi umwe mu bo kubihamya. Imana yarabanye nanje irampa kwiga amashuri ya segondere na kaminuza, kandi ndabifatikanya no gusenga no gukorera Imana, kandi vyarakunze. Muri ivyo icagiye kunzigama nuko nagiye negera abo mbona bankuriye bakambwira ingene vyogenda. Bakunzi b'amakuru y'ivya Yesu TV, turabaramukije cane. Hama turabona ko twatewe iteka, turafise umutumire, ndibaza namwe muramubona. Reka imbere yuko dutangura tumusaba twidondore, atubwire ahava naho asanzwe asengera. Ndabaramukije mwese abakunzi bampa amakuru y'ivya Yesu TV. Nari ndanezerewe bwa mbere kuba mwanyimviriye mukantumira ngaha. Ego nitwa Ndabihamya, mvuka mu ntara ya Kayanza, misiyoni Maramvya ububwiriza Mubanga. I Bujumbura aho sanzwe mba nkora ibikorwa vy'Imana ku misiyoni Bujumbura ububwiriza Ntahangwa muri kohale ya NS. Ego murakoze. Murakoze cyane. Bega Leonidasi, mutuzaniye agakemanyi kameze gute hano muri amakuru y'ivya Yesu TV? Ego murakoze. Jewe nshaka gushimira Imana yabanye nanje. Ego kera sinarinzwi, kera nari ntabwa, ariko ubu narose umucunguzi wanje. Kera sinarinzwi, kera nari ntabwa, ariko ubu narose umucunguzi wanje. Yanyiguza amaraso yiwe, yanyiguza icubahiro cishi, kugira ngo mbeho, kugira ngo mbeho. Naho imisozi yobomborana, naho ibiyaga vyosuriranya, abarimyi bakabura imbuto zo gutera, ndi muri Yesu ntaco nzaba, ndi muri Yesu ntaco nzaba. Yanyiguza amaraso yiwe, yanyiguza icubahiro cishi, kugira ngo mbeho, kugira ngo mbeho. Ego Yesu nabahezagire cane. Uwo Yesu yanyiguza amaraso yiwe, anyigura icubahiro ciwe kugira ngo mbeho. Jewe ubwanje nanje niyumvire ndatangara cane. Mbere na mbere jewe nari umuntu atavuga, umuntu akunda kuguma yihoreye, umuntu atavuga muri make, nta munezero muri je nari bwaronka. Ariko ro mu nyuma ndaronka agakiza hari muri 2014 hama 2015 nca ndiga ndabatizwa mu ishengero rya Pentecote, aho mba Yesu abarampaye umunezero w'agakiza, n'ubu kugeza umunsi ndabishimira Imana. Rero nari nshatse kuvuga cyane sindinze kudondagura iyo naciye ingene vyagenze mu kugira ngo nkizwe, ariko ndashimira Imana narakijijwe, kandi kugeza n'uno munsi je mu muryango nta ntambamye novuga ngo naragize kubw'agakiza. Ntabwo je baba baragize ngo bandondere kunkura, oya, novuga ati Imana ibahezagire. Abavyeyi banje barambaye hafi
baranshingira n'intahe ndabatizwa ndanezerwa cyane. Ego hama narabandanije nca ndaja kwiga, maze kubatizwa naciye nja kwiga muri interina, ngeze nsanga n'ahantu basenga cane baririmba cane, ndabishimira Imana. Nanje naciye ndaba abantu noba mbona bagerageza, kuko kenshi baratubwira ko kubana n'ababi vyonona ingeso nziza. Rero naca ndaba abantu mbona ati aba basi baragerageza uwo bigira ko yoshobora gushika, ndabigira ko turagenda hamwe biragenda neza. Undi nawe niwe yaciye avuga ngo kirazira kwigira mu kinjana c'umuntu yadubuye. Ndibaza abantu muri ko muradukurikirana muravyumva, umuntu yaradubuye mw'ishure aciye aguha ikinjana ngo abe arico wigamo, nawe uba ufise miremo yezu kushobora kucudubura. Je naciye rero negera abantu mbona babishoboye, ndashimira Imana yarangiriye ubuntu, ndiga mu mwaka wa mbere, mu wa kabiri, mu wa gatatu no mu wa kane w'amashuri yisumbuye, ndaheza ncengirirwa ubuntu ndabandanya kwiga kaminuza. Rero nari nshatse kuvuga ko birashoboka umuntu akiga amashure kandi akabandanya akizwa akorera Imana neza cane. Hari kenshi ibintu bakunze kuvuga Satani akaca aza kuvyinjiramo agaha amateori, abantu benshi bakaca bagira ubwoba kenshi ngo bakizwa ngo baba ari bijuju, ngo mw'ishuri ngo ntibamenya. Umuntu arakaca atinya kuza arasenga, agatinya kuja mu makorale, agatinya kuja mu bindi bikorwa vyohesha Imana icubahiro mu kuyikorera, akaca aguma yumva umenga ntazomenya azohava ayoberwa. Ariko je nubwo ivyo byose navyumva bivuga, navuga ati jewe singeza guheba gukorera Imana, nca ndabandanya nahone nca negera naho nababishoboye, pana kwegera abantu vyananiye, turagenda kumwe ndabigira ko biragenda. Ubu ndashimira Imana kandi yarampaye, naraheje amashuri ya kaminuza, narize nkorera Imana, imyanya ndegera mu magroupe biblique, turasenga mu makorale, muri muzike, ivyo gucaranga vyose turavyiga kugira duheshe Imana icubahiro mu kuyikorera, kandi ivyo byose tukabifatanya n'ivyigwa kuko nasanze birashoboka. Je ikintu numva ubwa mbere na mbere no hanura nk'abanyeshure, hariho benshi baca batinya gukorera Imana ngo bahava bayoberwa mw'ishure. Oya, birashoboka umuntu agakorera Imana neza, imyanya yo gusenga akayubahiriza kandi akamenya, ukira gukora icyakujanye ugashiramwo umwete. Ego nkiri mu amashure niga muri kaminuza ndavyibuka, Satani yaciye atangira kuzarandondera cane mu kunteza ingwara. Ndibuka ko nagwaye malaria kuburyo jewe ngiye nsanga kwa muganga mfise ibipimo 34 mu gihe umuntu akomeye abafise 26. Je naratangaye cyane, yari ryambere ngo malaria, naheze ivyo bintu vya malaria iyo bivuye ndabura. Ariko ndashimiye Imana yarankijije irangirira neza. Ariko n'ubundi Satani ntabwo yanezerewe, aca nteza ndagwara ukuguru kukubafu kuburyo bitonyorera ko mfukama ngo senge co kimwe n'abandi. Ariko naregera abandi turasenga, nyene ndababwira mwira ati je ndagwaye, ndababwira uko ngwaye, baca bambwira ati rero uraza bagucishe mu radio. Nandi yumvira kweri jewe ngende bancishe mu radio kweri nyene toyaye vraiment tisinza guti vyigwa ngo ndagiye, ahubwo reka mfate inzira yo gusenga, ndabwira abagenzi tugasenga bakansengera, nanje nkagira ukwizera nkabandanya nkorera Imana. Ndashimira Imana yarankijije rero, amashuri narahejeje neza, nta kibazo nagize. Novuga ati Imana ihabwe ishimwe n'icubahiro. Umuntu noca numva ariko aradukurikirana, impanuro noguha, iyo ubonye ugiye mu vyago, Satani ubonye ariko arakurondera, senga cane, wegere abantu ubona bafise ico bogufasha, wegere usabe impanuro abakozi b'Imana kugira ngo bagufashe, baguhe inzira yo gutumberamwo neza, kuko hariho igihe ushobora kugwara Imana ishatse ngo irabe ukwihangana kwawe. Ariko mu gihe ubibayemwo maso ukagwana iyo ntambara neza, hari n'igihe usanga ari Satani aguteje ivyago. Mu gihe ubanye neza niyo Mana iragutabara ikagukiza. Jewe rero ndashimira Imana kuko nkiza kwiga muri kaminuza naragira bwoba ati je none nzomenya gute. Muri make je niga segondere ntinya icigwa c'ibiharuro carangora cane, carangora nyene nkumva umenga sivyo wanje. Ariko ndashimira Imana muri kaminuza narabibandanije section ya Génie Civil, harimwo n'ibiharuro kandi vyinshi, kandi narayihejeje amahoro, nkorera n'Imana birakunda vyose. Rero narabonye ikintu cyose bisabwa kugira imigabo, ugira imigabo
usukiranye n'Imana mwabirya bikorwa byawe usanzwe rimwo ubifatanye no gukorera Imana byose biragenda neza. Je cyane cyane nico numva ke ndashimira Imana je imigabo mfise niyo kubandanya nk'izo nta migabo yo kugwa mfise. Numva no hamagarira umuntu wese kugira imigabo myiza yo gukizwa, kwihana icyaha, ukacatura ukizera ko wahariwe hamwe ugahinduka ukama ivyamwa vy'ukuri, kuburyo n'abantu babona ati ubu muntu nta gasembwa tumubonako, basi utume wewe abatuma bavuga ati nyamba Imana atakindi mubona ko basi umuntu turabona ni sawa. Jero niyo migabo nagize yo kuvuga ati niheranye n'Imana mu gusenga no mu gufa ibikorwa nsanzwe ndimwo ndabifatanye no gukorera Imana, kandi nasanze bikunda noremesha abanyeshuri baba bariko badukurikirana kwiga ukorera Imana birakunda. Ego Yesu nabahezagira. Murakoze cyane, turabashimiye cyane. Ego turumvise ibitari bike mutubwiye, turanezerewe cyane n'abariko baradukurikirana, turizera ko banezerewe cyane. Ariko nashaka ndababaze akabazo kamwe, ko numvise muzi no kuririmba, muba musanzwe muri abaririmbyi canke bimeze gute? Ego murakoze cyane, nkuko nabivuze je nkimaze kubona Satani hariho abantu ateza amateori menshi akababwira ngo uwiyiga ukatuja mu vyo gusenga ngo uciyoberwa. Naciye ni imigabo yo gukorera Imana mu kuririmba, ndaja muri korale no mu vyo gucuraranga ndavyiga, kandi ndashimira Imana bitari bike ndiko ndabitahura no kuririmba. Nsanzwe ndi umuririmbyi ego muri Panekotiko ntangwa korale ya NS. Ego murakoze cyane, turumva ibintu birameze neza. Ego none Gareonida, nta nyuma yuko turangiza nta karirimbo mwa mufise kandi mudusangiza kandi wonasanga mufise n'akaririmbo kiwanyu mwakompoje ariko sinzi. Ego Yesu abahezagira cyane. Akaririmbo indirimbo zimwe ndazifise na ariko reka nshireko kamwe novuga kihuta, numva novuga kakanya ko guhagiza izina rya Yesu bivanye n'ivyo je nabonye Yesu agenda arankorera. Murakoze. Lihizina lisumba mazina yose, iryo zina ni izina rya Yesu. Hari izina lisumba amazina yose, iryo zina ni izina rya Yesu. Yesu yavukiye mw'isi avuga ijambo ry'Imana, ariko baramubamba no gupfa arapfa. Abamumanikiye amashami y'ibigazi ngo hoziyana, budakeye na kabiri nibo bavuze ngo nabambwe nabambwe. Budakeye na kabiri nibo bavuze ngo nabambwe nabambwe. Amaze gupfa urupfu ntirwamuheranye, ariko yarazutse yagiye mw'ijuru kwa Data. Yesu amaze gupfa urupfu ntirwamuheranye, ariko yarazutse
mw'ijuru kwa data. Ntiyadusize nk'impfuvyi, yadusigiye isezerano, yavuze ngiye mw'ijuru kubategurira hanyu, ngo aho ndi namwe abariho muba, zogaruka kubajana, murore risezerano, mpwemu yera azobazako, murore risezerano, mpwemu yera azobazako. Suka mana suka, umuriro wa mpwemu yera, niwe azodushoboza guhagarara neza no gushingira intahe Kristo. Turi twenyene ntitwoshobora, suka mpwemu yera mw'ishengero no mu bakozi bawe Mana, suka no mu baririmbyi. Hariho izina risumba mazina yose, iryo zina ni zina rya Yesu. Hariho izina risumba amazina yose, iryo zina ni izina rya Yesu. Murakoze cyane, turabashimiye cyane, murakoze, turafashijwe n'abariko baradukurikirana, turizera ko bafashijwe. Yego tunabifuriza kandi Imana ikomeze kubagirira neza. Yego turizera ko ikindi gihe kandi muzogaruka mutuzaniye indirimbo ndetse n'intahe kandi. Mwarahezagiwe cyane rero, namwe mwariko muradukurikirana, Imana ibahezagire cyane.